Gukoresha ibitekezo bitabora les emballages non biodégradables mu rurimi rw'igifaransa bifise ingaruka mbi ku magara y'abantu no kubidukikije. Bivugwa na Constantin Ayisi, umuhanuzi mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu ruganda rw'imisi 2 rwo guhanahana ivyumviro mu kugwanya ibitekezo bitabora rwari rwatunganijwe Bujumbura n'ikigo api gifadikanije n'ubushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Constantin Ayisi agatanga akarero k'amacupa akozwe mu maplastike yagenewe gukoreshwa rimwe ariko ugasanga abantu baguma bayakoresha mu bindi ko gutekeramo amavuta y'amamesa n'ibindi. Mu bisanzwe ajya amacupa bayakoresha rimwe gusa. Byumvikana rero yuko usubiye kuyakoresha usanga ari nko avunguka amavunga tukaja muri vya bimwe bashiramwo ari amazi ari inzoga ari iki aho naho usanga bifite ingaruka mbi ku magara y'abantu usumvye. Nayo umwe mu bagwiza tunga Saidi Niyongabo yari muri urwo ruganda asaba leta kubafasha mu migambi yo kwegeranya ibitekezo bitabora maze bakabihinguramwo ibibora. Twebwe twitabiriye akamo ka leta ivuga ko ibikoresho vyahora biva hanze canke bikorerwa mu gihugu bisanzwe vyonona ibidukikije ko vyokugwa ku isoko. Twitabiriye ako kamo rero dushiramo umutahe munini. Tukaba twari twifuza yuko rero dusaba leta na cane nk'ubushikiranganje bw'ibidukikije kubera ko dufise umugambi wo kwegeranya ico kintu cyaco cyose gisanzwe kiri mu bikoresho bitabora kugira ngo tubisubize kubikora mu buryo bigaruka bikabora kugira ngo biciye muri Ministere ya Environnement bashobore kudufata mu mugongo kuko ico gihe uravye ku isoko mpuzamakungu aho tugurira materiel ikora ibi dusanzwe turimo turahingura ukacugereranya n'abandi bavyinjije bakabanza kubikora mu bundi buryo bikaca bisaba yuko twofasha ubushikiranganje bw'ibidukikije mu kwegeranya bijya bikopo vy'amaplastike bataye hirya no hino tubisubize muri ya materiel vyatangurana tuce dusanga ku gaciro dusanzwe tugura ko materiel hanze utusanga bino twegeranije hano mu gihugu vyoduga gato tukaca tugivuga duti rero mu bitugora nivyo vyobamwe nubwo twaba tugomba gufasha igihugu n'igihugu cyo dufata mu mugongo mu buryo bwo kutwereka ibisata bisanzwe bitanga uburyo muri bene iyo migambi natwe bakadushira ku rutonde rwabo habwa ivyo bintu kuko turimo turafasha muri sekiteri isanzwe yemewe na leta. Kuri ivyo umuyobozi mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi avuga ko bagiye kubishikiriza ababijejwe kugira ngo babafashe. Kubona hari abanyamitahe b'abadoshimitahe mu gihugu ukabona ubundi abizanye bikuye hanze bakamufata kumwe kandi wewe abanza gukoresha abakozi bo ngaha mu gihugu bagatanga amakuru agira ngo bariko bafata peve cyo gutuma ibitira bitanganya kuba batije iki turaza kucicara bishyize bashikiraga kugira ngo nabo perezida nyene bakora komanda abantu bagiye kujya bageze amatakisi asanga yavuye kuri 30% kwija n'ivyo bavyige bakishobashitse. Nayo ku ruhande rw'ikigo kijejwe korohereza abanyamitahe api Desire Musharitse akirongoye avuga ko ataco badakora mu korohereza abanyamitahe. Twahuje cyane abantu novuga nti abantu bose bari muri ico gisata no kuvuga leta abaserukira leta mwabonye ubushikiranganje bidukikije mwabonye abasanzwe bakora uyu munsi icyo no kwita ayo masashe ariko abora mwabonye ko hariho n'abari basanzwe barangura ya masashe ya kera amwe atabora dushaka ko avaho. Uru ruganda rero rwaruko kubahuza kugira ngo bamenye yuko mu Burundi hariho abantu bagwiza tunga bari muri ico gisata c'ibitekezo bibora kugira ngo rwa rudandaza bari basanzwe bakora bakirangura ya masashe ya kera atabora baronke iyo baja kurangurira bongere bafashe kugira ngo haba mu gihugu cyose abanyagihugu bashobora kuronka
ivyo bitekerezo kugira ngo bashobore kubikoresha. Mwabonye ko twanazanyemwo n'abandi n'ibindi bisata bifasha muri ivyerekeye ibitekerezo. Mwabonyemwo aba BBN ariyo itanga urugezo gukungena umuntu akora ikintu no kungene ashobora gutuma novuga kigira akamaro kubera cubahirije amategeko asanzwe ari muri ivyo rudandazwa. Mwabonye kandi yuko namwebwe twabatumiye nk'abadufasha kugira ngo inkuru nk'iyi nziza ishobore kumenyekana mu gihugu cyose. Rero uruhara ntangere rw'ikigo wapi kugira ngo rero iki gisata kimenyekane, abantu bagwizatunga bari muri iki gisata twafashije ibintu byabo bimenyekane kugira ngo baheze bashore baronke amasoko bunguke, mbere bitume n'abandi bagwizatunga binjira muri iki gisata. Nk'uko twabibonye, mwabonye yuko igisata kikirimwo nico novuga nti imwizero muniniya, opportunité zotuma abandi binjiramo kandi bakaronka ivyo bakora kandi bakunguka. Desire Musharitse asaba abagwizatunga kubandanya bagira inganda zo kumenyekanisha ibintu vyabo kugira ngo abanyagihugu babimenye maze bavavanure no gukoresha ibitekerezo bitabora.